Kwanza kiravuga. Kibatuma kirachoza kija kikona. Mama kana maji. Chindo. Chimbi kikona ngo. Mama kana urumva ni nabi ibintu bari rakani haja kibari gihura cyo kiracoza hino. Burya rero igikona yo cyarakoze kirakora. Cyona birase. Kugisha biri giteye. Urabona gikunda kwa mama za ndimo nibwe ntago se niyaga ibintu burya rero kiragerageza kugira iki urabona ko kenshi kiguruka ku mazo hari ku mabati guma wumva ibintu by'ivyara kibongo razi kintu kiba kirabanza katawari yazikaye ni ndio kiravuga mu burya rero aho no byavuye yewe nejo n'ubushigikona kunze mugiragire abinde igibunoje none cyacaze igikona waho cyo kuze ngo uri umuntu w'umugabo amagana ku kwezi ari wewe okay nuko rero nejo no bisigikora nazokani wa baje inzara yacishe okay urabaza kunteyo ngo okay nuko rero nuko nimuzoze murumva biri mwanga ngo umuntu nga rero urumva uko biri kose yego je nk'ikintu numva iyo nkuru yimbwiye amahera ko ari kose yakorera amahera kuko urumva kuba cyana yakorera cyarama nakajya kuvuga numva ahantu ntakihakora no kuri ngiye mu maka wari yego nuko rero sawa abo bose basubira ashobora koze neza yego turasubira yego bakunzi bacu ba chaîne ya Magagi Burundi murabona rero ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza urumva yuko iyi nkuru iratwengeje cyane kandi urumva irafise n'ikivuze kurumva cyenda navyumva bivuga rimwe biradusaba yawari rero urumva kwiye yuko umuntu uko biri kose akazi akabonye agakora kugira ngo agire icyo yishikanako kuko umuntu bamukore neza ngo budafise arashaka kuvuga ati twabanye neza rero bakunzi bacu rero nkuko namwe mudahengeshanya kubana na twebwe komeze mukurikirane ishene yacu natwe tuzokomeza kubereka ibigezweho buri mwanya uko bukeye uko bwije aho rero tukaba twari muri commune ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga ku mutumba wa Bisiga niho uwo musore atera inkuru zitwengeje kandi zifise nico zivuga twamusanze mukomeze muhezagirwe mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu bya minsi yose ciao